umuririmbyi wa mbere narabiye ko hano ni Papa Apollinaire ko twita umutama wo guhimbaza. Naramurabiye ko cyane, narize guhimbaza kwiwe kandi n'ukuntu mbona bikorana n'ayandi mabango y'ubwungere n'ayandi mabanga atandukanye. Narahezagiwe n'ukuntu yandika indirimbo n'ukuntu azishikiriza. Ukuri naramwisunze yarambereye akarorero, naramurondeye kugira ngo anganirize. Murazi ko kera mu isezerano rya kera abamama baririmite ntaho batagera, ariko kubw'amaraso ya Yesu yaratwigije ahera, aratwemerera kuvuga, aduha ijambo. Kubw'ibyo rero ndabona ko ari ubuntu busagutse bw'igorogota bwatumye nshobora kuba ngeze ahandi, nshobora kuba naramenye Imana, nshobora kuba narabandanije agakiza kubera ubuntu nagiriwe na Kristo. Ntanguye ndubandanya kandi narabisengeye, ndabisaba Imana, kandi mu gihe gikwiye Imana ko yabimpaye, nibaze ko ari intango izogenda ibimfashamo. Ntawe uhwanye nawe, ni indirimbo nabaye inspire aho niyumviriye ko Imana atawuhwanye nayo, ukuntu Imana ibera hamwe, ukuntu Imana ishobora byose, ukuntu Imana ibona byose, ugukomera kw'Imana ariko kwatumye mvuga ati Imana ntawe uhwanye nayo, kuko Imana yacu by'ukuri ntawe uhwanye nayo. Ndongeye kandi kubaramutsa mu izina rya Yesu, nk'uko Apostle John ariko arabivuga. Yego, ndi pasteur Niyukuri Esperance, ni umuririmbyikazi, ni umurundikazi, uri hano mu gihugu cy'u Burundi. Ndakijijwe, ndakunda Yesu n'umwami n'umukiza mu buzima bwanje. Navukiye mu ntara ya Gitega, niho navukiye muri komine ya Nsoro, umusozi wa Nyamugari, ariko ubu nkaba mba Munyabugete ya mbere. Nk'uko mwabyumvise kandi usanzwe nkorera imirimo y'Imana Munyabugete, hariya muri komine yacu nziza ya Muha, ariko irahinduka ari komine yagutse ya Mugere. Niyo usanzwe nkorera ibikorwa by'Imana, niho na eglise iri kandi niho mba. Ego ikirenze ico mu kwidondora, ndubatse, umukenyezi afite umutware umwe, umugabo wanje nkunda cyane, Reverend Mbona Vincent. Ari hafi, ari hanze, ubwo kubandanya kwiga amashuri n'ibikorwa by'Imana, ibikorwa ndimo arabizi. Twabyaranye abana 5, imfura yanjye imyaka 13, umuhungu n'abakobwa 4, hariho n'abahungu 2 beza. Abavuka rero mu muryango ukijijwe, niho navukiye. Ababyeyi banje barakijijwe, ntibakiriho, barashengeye kuko bari bakijijwe. Mama wanje yari umuririmbyi, umukozi w'Imana mu gihe yakoze mu ishengero. Papa wanje yari umwarimu kandi yari umuririmbyi, akaba n'umucuraranzi. Iyo ngabire rero ko tuvugana twese yaradukurikiye, aho tuvugana abacuraranzi, abandi n'abaririmbyi. Jewe nije naciye mfata n'umwuga w'ababyeyi, wanje igikorwa c'ubwungere, hanyuma kandi abikorana no kuririmba himbaza Imana. Ndibaza ko mu mwidondoro ndababwira ibyo. Rero iki gikorwa ndagikunda rwose, igikorwa cyo kuririmba ndagikunda. Nagitanguye ndi umwana muto, nagikuyemo, ndagikunda cyane. Hanyuma umugambi wo kuririmba indirimbo, nababwiye ko nararirimbye kera, naririmba mu makorale, nkakora indirimbo, kuko jewe narezwe n'ishengero Anglikani, ibyo byandeze, ngo nakuriye mu ijambo ry'Imana no mu mwuka, hama ndasohoka riransohora. Kuko mwabyumvise nubakana n'umukozi w'Imana, bandaniriza ibikorwa by'Imana mu ishengero rya Shalom Temple, kuko nabibabwiye. Rero kuririmba ndabikunda, narabikoze kandi nabikora, ariko nifuje gutangura kubishyira ku mugaragaro haraheze imyaka 8, gerageza kuja muri studio zitandukanye hano mu Burundi. Mpagarikwa n'imvo zitamvuye ko, hamwe nahagarikwa no kwibungenga, kandi nkahagarika n'uburyo
ekonomi, handi hagarikwa n'indwara nabitanguye, mugabo sinigeze ncika intege, narumvise nobandanya kuko ndumva ko mu maraso yanjye harimo kuririmba. Ndabikunda cyane kuririmba, ni igikorwa numva ngomba gukora, nacyo kikambera inzira imwe yo kushikana ijambo ry'Imana kure, kuvuga ubutumwa, kwamamaza iby'ubwami bw'Imana, gutabara imitima kuko tubikora nk'abungere, kuremesha imitima ndetse no gutera ibyizigiro, gushinga intahe dukoresheje mu kuririmba, tugashyira ahabona ijambo ry'Imana, igitabo cyiza Bibiliya twizera. Rero narabitanguye kuko ndabibwiye, narahuye n'intambamyi zitandukanye, ariko narabandanije, Imana iramfasha kugeza aho ari ku igenekerezo ry'itariki 4 z'ukwezi kwa 4 muri uyu mwaka turimo, niho twashoboye gukora indirimbo, dukora recording y'indirimbo, recording live y'indirimbo twamaze gushira ahabona, ziri ku rubuga, ziri kuri YouTube. Umva amajambo make no bivuga gutyo. Icyo nifuza nuko mwashigikira kugira ngo iri jambo ry'Imana ndiko ndavuga biciye mu kuririmba igere kure, abantu bumve ubutumwa bwiza, bushobora kubafasha, bushobora gukiza imitima yabo, bushobora gutuma hariho abafata n'imyanzuro yo guhindukira Umwami Yesu bumvise ibishinga ntahe no guhimbaza Imana birimo. Rero ngomba ko mumfasha kubivuza ku maradiyo n'amateleviziyo atandukanye kugira ngo abantu b'Imana bahezagirwe kandi izina ry'Uhoraho rishyirwe hejuru. Twakoze urubuga umuntu arurondera kuri YouTube yandika Mrs. Pastor Niyukuri, Mrs. Pastor Niyukuri, niko wandika indirimbo uca uzibona, hama ukazumviriza. Uhejeje kuzumviriza urashobora kugira subscribe canke s'abone, hama utibagira kugira like, mbere ukabihereza n'abandi, ukaparitaja ugahereza n'abandi. Aho niho ndirimbo uzisanga, kandi kuri urwo rubuga nusanga ko indirimbo gusa, nk'uko ndababwiye ko ndumwigisha w'ijambo, hariko ikiganiro cyitwa ukuri kw'ijambo, nkora nigisha, nkategura ijambo, nkategura udukino duto mugabo dusigura iryo jambo ry'Imana ngomba kuvuga bivanye n'ihangiro umwe yarashize ku mutima kugira ngo usangize ubwoko bw'Imana. Rero icyo kiganiro kirahari, aho hari izo ndirimbo nacyo kirahari. Yesu abahe umugisha. Ushobora kubabaza kuririmba kwanyu mubiririmba nk'umwuga cyangwa ivugabutumwa? Urakoze cyane. Kuririmba kwanje ndabiririmba nk'ivugabutumwa, yego, kuko nakubwiye ko tumwungere ngomba gushika kure ijambo ry'Imana. Rero ndabiririmba nk'ivugabutumwa, ngomba kubaka no kuremesha imitima y'abantu b'Imana. Mbega ukuririmba kwawe ntibishobora kuba bibangamira ishengero urimo? Ubikora gute kuririmba no kuvuga ubutumwa? Murakoze. Nukuri ntabwo bibangamira ishengero, ndabikorana kuko sanzwe n'umuhimbaza. Murabizi ko uyu muntu agomba kwigisha, haraho imigwi y'abaririmbyi, haraho amaworship atangura kuririmba. Rero ubwo gihe bica bifasha bose kuko ncatangura muri iyo nzira nyene, ngatangura guhimbaza Imana no kuramya Imana, ahubwo kimbeye ikiraro cyiza cyo kwinjira mu ivugabutumwa. Mu kibano cyangwa mu muryango bagufata gute iyo babonye uri ku marezo sosiyo uririmba, hama Imana ashaka kubona uravuga ubutumwa, babifata gute? Babyakira neza? Murakoze. Aho mperereye barabyakira, ahubwo benshi baratangaye kuko bavuga ati ntitwari tuzi ko ufise impano nk'izo, twari tukuzi nk'umwigisha w'ijambo, twari tukuzi nk'umwigisha w'abana, uriko urakora n'ibindi bikorwa bitandukanye, ariko ntitwari tuzi ko uri umuririmbyi ushobora gushika ku rugezo nk'uru. Barabyakiriye, aho mperereye hose barabyakiriye, kandi bakamfasha gusenga no kuntera intege. Nihe hantu ushaka kwibona mu myaka 5 iri imbere? Murakoze cyane. Aho nifuza kwibona mu myaka 5 iri imbere cyangwa irenga, ndifuza ko
ubwami bw'Imana bwokwaguka biciye mu mpano Imana yampaye yo kuririmba. Ndifuza kubona abantu bahagaze, abantu bashinga intahe ko bahuye n'Imana biciye mu mpano yo kuririmba ariko ndaririmba. Ndagomba kubona ubwami bw'Imana bumenyekana bwaguka, ijambo ry'Imana rikamenyekana, umwimbo w'abakizwa, kuko ijambo ry'Imana muri Matayo 18 duhamagara kugira ngo twagure ubwami bw'Imana, tumenyeshe abantu iby'ubwami bw'Imana. Ndifuza ko aho hantu naho nohagera nk'abamaze iby'ubwami bw'Imana, abantu benshi bagahindukirira umwami Yesu. Nuwe muririmbyi urabira ko n'icitegererezo cyawe akwese mu kuririmba kwawe? Murakoze cyane. Umuririmbyi wa mbere narabiye ko hano ni Papa Apollinaire, ko twita umutama wo guhimbaza. Naramurabiye ko cyane, narize guhimbaza kwiwe kandi n'ukuntu mbona bikorana n'ayandi mabango y'ubwungere n'ayandi mabanga atandukanye. Narahezagiwe n'ukuntu yandika indirimbo n'ukuntu azishikiriza. Ukuri naramwisunze, yarambereye akarorero, naranamurondeye kugira ngo anganirize. Mu banyamahanga naho umuririmbyi nisunga ni Pasiteri Ada aririmba indirimbo z'icyongereza n'umunigeriakazi. Nawe nyene arampimbara yo ndatigene yandika indirimbo nyene, indirimbo ziwe zishika kure zigafasha abantu benshi, nawe arampimbara mu ndirimbo ziwe. N'abandi benshi banyitangiye imbere bahari hano mu Burundi kandi nubaha cyane, bakoreshwa n'Imana ibidasanzwe mu kuririmba. Bahari benshi ndabubaha kandi nabo barambera akarorero. Mvuga ati bakoze umwuga mwiza, kuko mbona ari umwuga urusha, kuririmba birarusha. Rero ndababwira ati felicitation, kuko maze kuhahonyura gato ndabona yuko ari ikintu cyo kwitanga baba bariko barakora gikomeye cyane. Uravye uburyo bigutwara ubona bikoroheye, hoho niba bitakoroheye ubona tuzogusiga mu kantu nk'abandi bose bakagenda tugasiga twumvira za ndirimbo zawe za kera nkagihari cyane. Bimeze gute? Utegura iki? Murakoze cyane. Ku by'ukuri novuga ko ari intango. Ashaka ndakuremesha ndakubwira ko ntanguye ndubandanya, kandi narabisengeye ndabisaba Imana, kandi mu gihe gikwiye Imana ko yabimpaye, nibaze ko ari intango izogenda ibimfashamo. Ego mu challenge nashobora kubura, ariko ndumva niteguye kubandanya gukoresha igikorwa cyo kuvuga ubutumwa no gufasha imitima y'abantu b'Imana biciye mu kwibaza no gutazira. Urashobora kutubwira amazina 3 y'indirimbo zawe ukoze? Murakoze. Amazina 3 ushobora kubabwira, hariho iyitwa Gendana Nanje, ari nayo titre ijana iyi EP y'indirimbo, kuko natanguriye ku ndirimbo 4. Hari yitwa rero Gendana Nanje, indirimbo inkora ku mutima kuko isengesho ryanje, isengesho mu rugendo ndimwo, haba urugendo abizera barimo tujya mu ijuru. Ndumva nifuza kugendana n'Imana kandi nkabifuriza umuntu wese. Rero iyo ndiko ndasenga ndumva ko bimbera ubuzima, numva ko kuri kugendana n'Imana ubuzima bwanje bwose. Hama iyindi ya kabiri ni indirimbo yitwa Ubuntu, ni urukurikirane rw'amakorasi. Egome nayo irimwo ibishinga nayo byinshi Imana yakoze ku buzima bwacu. Harimwo ubuntu twagiriwe igorogota, ni kubera ubuntu turiho, ni kubera ubuntu dushobora kuvuga, ni kubera ubuntu dushobora guhereza. Nifuze, murazi ko kera mu isezerano rya kera abamama baririmite, hari aho batagera, ariko kubw'amaraso ya Yesu yaratwigije ahera, aratwemerera kuvuga, aduha ijambo. Kubw'ibyo rero ndabona ko ari ubuntu busagutse bw'igorogota bwatumye ishobora kuba ngeze ahandi, ishobora kuba naramenye Imana, ishobora kuba narabandanije agakiza kubera ubuntu nagiriwe na Kristo. Rero harimo iyitwa Ubuntu, ivuga ko ari kubera ubuntu turiho, ari kubera ubuntu dutera imbere, ari kubera ubuntu tuvuga, ari kubera ubuntu twagiriwe, n'izindi n'andi majambo menshi abandanya ahayagiza Imana avuga ubukuru bw'Imana. Hanyuma iya gatatu muri izo ndirimbo
ni indirimbo yitwa Ntawuhwanye Nawe. Ni indirimbo nabaye inspire aho niyumviriye ko Imana atawuhwanye nayo, ukuntu Imana ibera hamwe, ukuntu Imana ishobora byose, ukuntu Imana ibona byose. Ugukomera kw'Imana ariko kwatumye mvuga ati Imana ntawuhwanye nayo, kuko Imana yacu by'ukuri ntawuhwanye nayo.